Makuru ateye ubwoba cane ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, Ziranotse arashobora kwicwa canke agapfungwa. Ibi bitoroshe kuri Fomi na Ziranotse. Ziranotse ngo yoba aha akazi canke ihinguriro ryiwe ryoba riha akazi abari mu mugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri kino gihe abanyagihugu bariko baridodombera ukugene batanga amafaranga yabo y'ifumbire ya Fomi ariko ntibayironswe. Ibibazo bikomeye cane vyoba biri muri iryo shirahamwe ngo ryoba ari ryo ririko riratera ko Perezida Evariste Ndayishimiye atiyumvamwo iryo shirahamwe, akaba yarejeje gutahura yuko iryo shirahamwe ngo ryoba ryinyegejemwo abashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Muri kano kanya turaza kubabwira ibihe bitoroshe Fomi iriko iracamwo, aho Fomi nyine ishobora no kwakwa Ziranotse ikaba ihinguriro ry'uyundi mutegetsi akomeye cane. Turibuze kugaruka ko muri ano makuru biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba. Twari twababwiye uruzinduko rw'umushikiranganje w'ikigega ca leta ndetse n'uw'uburimyi bari bagize kuri Fomi, aho bakiriwe ariko Fomi ikagaragaza ibibazo bikomeye cane yoba iterwa na leta. Kuri ubu ngubu ivyo vyose vyoba bifise umuzi ku kugene Fomi ngo yoba iha akazi abariko bagerageza gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ziranotse ari mu mazi abira kuko umwanya n'umwanya arashobora kwicwa canke agapfungwa. Muri kano kanya turaza kubabwira ibikomeye cane biri kuba mw'ishirahamwe Fomi, aho kuri ubu ngubu Fomi yajeje kugira igihombo gikomeye cane c'imiliyaridi z'amadolari, aho icyo cyonyine nyine gishobora gutuma Fomi yugara imiryango. Muri kano kanya tugiye kugaruka kuri byinshi cane twajeje gutohoza amasoko yacu ngo nimba ari ikibazo gihangayikishije Perezida Evariste Ndayishimiye ngo na Fomi nayo irimo. Muri kano kanya rero tugiye kugaruka kuri byinshi biriko biravugwa cane. Nimba utaravyonda kuri sabone canke se subscribe, banza uvyondeko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twatambukishije kuri ino chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube Shiramatsiko TV. Ndasubiriye rero kubaramutsa no kubahereza kaze muri iri sango ry'amakuru agezweko. Ibi bitoroshe kuri Fomi na Ziranotse. Twibutse yuko imbere y'ibihumbi 2015 mudandaza Adrien Gacika batazira Ziranotse ntiyarazwi mu barwizatunga bakomeye mu Burundi, ariko mu kiringo ca gatatu ca nkuru nziza no kuva muri 2015 gushika muri 2020 izina Ziranotse ryaramamaye mu gihugu rihinduka akarorero k'icamamare mu butunzi. Ihinguriro ryiwe Fomi ryarubatswe muri icyo kiringo nyine ryaje ridasanzwe. Ihinguriro rigenderwa cane n'ibihangange cane ihinguriro ryagenderwa na nkuru nziza na Bunyoni. Ihinguriro ryavugwa cane mu majambo y'umukuru w'igihugu kugeraho umuntu yoyoberwa ko ari ihinguriro ryigenga canke ko ari irya leta. Ariko muri ako kanya nyine Fomi yavugwa ko vyinshi. Ivuka rya Fomi ryavuzwemwo inyuruzwa ry'umurwizatunga Evariste Nyandwi batazira amatwi, igandagurwa ry'umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru, ubusuma bw'amafaranga ya leta bwoba bwakorwa bushigikiwe na nkuru nziza. Abandi baryita ihinguriro rya nkuru nziza na Bunyoni. Vyabihuriyeho n'umugambi wo gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Nimba barumvirije amakuru turiko turavuga abagendera mw'iragi ry'umusi Pierre Nkuru nziza ndetse na bene Samuragwa, uraza gusobanukirwa canke kumviriza neza wiyumvire ibijanye n'ino nkuru turiko turaguha, aho ihinguriro Fomi ryoba rihuriye n'abashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Katubabwiye yuko muri iki gihe nyine amakuru ya Fomi na Ziranotse ntiyifashe neza. Imanza z'abakozi ba Fomi zirakomeye mu butungane kandi zishigikiwe n'ubutegetsi. Amatohoza akomeye ariko arakorwa ku mamiliyaridi yoba yarateruwe mu kigega ca leta akajanwa muri Fomi. Perezida Ndayishimiye arakunze kuvuga abarwizatunga bahawe amamiliyaridi yava muri BRB bakayakoresha ibindi. Amasoko yacu yemeza ko mubo Ndayishimiye avuga harimwo Ziranotse. Fomi yagirizwa gutanga ubuzi
ku bategetsi birukanywe na Ndayishimiye inakekwa kuba inkingi ikomeye cyane ya General Bunyoni. Muri kino gihe FOMI yabaye urubuga rushasha rw'intambara iri hagati y'abitwa ko bari mu iragi rya Nkurunziza n'abitwa abayoboke ba Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri kino gice ca mbere tubaganirira ibijanye n'intango za FOMI. FOMI isa n'incamake y'amanyanga yaranze ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Indwi ya nyuma ya Kigarama mwaka wa 2016 yari igenewe igikorane catunganywa n'umuryango wa Perezida Nkurunziza buri mwaka. Icyo gikorane cabereye muri komine Bukemba mu ntara ya Rutana. Umwe mu barwizatunga bakomeye mu Rutana Neva Nyandwi batazira amatwi yarasabwe imodoka zo kunguruza abantu baja muri icyo gikorane kandi yarazitanze kiretse Jeep Prado yagenderamwo. Yari umugumyabanga aterera cane CNDD FDD. Muri iyo minsi Matwi yarakunda kubwirwa abagenzi ko yitegurira kwimukira abagenzi be ko yitegurira kwimukira i Bujumbura ahari ko hubakwa ihinguriro ryo guhingura ifumbire. Benshi bibwira ko ari ihinguriro ryiwe kubera yavuga ko azimuka niryatangura gukora. Abiwe yababwira ko yimirije kuba umuntu ahambaye cyane mu Burundi iryo hinguriro niryatangura. Abandi bo babona ko n'ubundi ahambaye. Matwi ntiyarazi ko ariko abaho iminsi yiwe ya nyuma. Umugoroba ugeze abakuru bavuye mu gikorane barataha mu mahoteli ku murwa mukuru w'intara ya Rutana. Ku mugoroba kw'igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa12 mwaka wa 2016 abagabo batatu bahuriye muri bare ku Muco iri aho mu Rutana baboneka nk'abari mu kanama gakomeye kuko nta n'uwundi yararekuriwe kujamwo. Abo bagabo yari umushikiranganje w'amatongo n'ibidukikije Emmanuel Niyonkuru, Murwizatunga Evariste Nyandwi batazira amatwi be n'Umurwizatunga Adrien Gacika batazira ziranotse. Icyo gihe baganiriye ibintu byinshi ariko nanone ibyo bagerageje kuganira ntago bizwi icyo bikoze cari igihambaye kuko babandanije inama yabo ku mugoroba wakurikiye. Ku wa 29 z'ukwezi kwa12 mwaka wa 2016 aba bagabo batatu bahuye kwa kundi nyine mu hoteli bita M3M mu Rutana nyine. Ku mugoroba wakurikiye wa 30 z'ukwezi kwa12 mwaka wa 2016 twabwira yuko Evariste Nyandwi yitavye itelefoni y'umukozi w'iperereza mu Rutana yitwa Zashe niyo mwungere agiye ngo babonane ntiyagarutse. Imodoka y'Amatwi yatowe bukeye kuri stade mu Rutana atawuyirimwo. Kuva ico gihe imyaka iraheze ari myinshi atagakuru ka Matwi. Amatohoza ya Ndondeza yo yerekanye ko Matwi yanyurujwe na bamwe mu bacungera Perezida Nkurunziza bafadikanije n'uwutwara iperereza mu Rutana Jovine Cishahayo. Icyo gikorane ca Nkurunziza cyarangiye ku wa 31 z'ukwezi kwa12 mwaka wa 2016. Uwo mugoroba nyene umushikiranganje Emmanuel Niyonkuru yaciye araswa atashe ku rugo iwe mu gisagara ca Bujumbura. Gutyo mu migoroba ibiri yakurikiye za nama zo mu Rutana, babiri muri bamwe batatu bazirimwo boba barakuwemwo, hasigara ziranotse wenyine. Abagabo batatu boba bari baganiriye ibijanye n'ihinguriro FOMI ryariko rirubakwa. Ntawuzigera abimenya na rirya atamatohoza y'ukuri yakozwe kwinyuruzwa rya Matwi n'igandagurwa rya Niyonkuru. Ubundi yahavuye yicwa muri Ntwarante
mwaka wa 2017 yabaye wa mukozi w'iperereza yahamagaye matwi imbere y'uko anyuruzwa. Yari yitwa Zashe niyo mwungere, no ngaho nta matohoza yakurikiye. Fomi yabandanije kubakwa. Umukuru w'iperereza w'icyo gihe Etienne Ntakarutimana akaza araja gufata amasanamu y'abakozi bayubaka, maze bitangaza benshi bakibaza iyo ajana ayo masanamu. Ziranotse yahavuye araba umuryango w'amatwi arawusubiza amamiliyoni, yavuga ko yasigiwe n'amatwi be n'ikamyo yakoreshwa mu bikorwa byo kubaka Fomi. Muri 2019 ihinguriro Fomi ryaruguruwe icese. Murashobora ngaho kumviriza byinshi ku byo Fomi yavuye ko kugene yubatswe, ndetse n'ibindi byinshi byagiye biravugwa mu iyubakwa rya Fomi, harimwo n'igandagurwa ry'umushikiranganji ndetse n'umurwizatunga amatwi. Fomi ihinguriro ridasanzwe. Mu ijambo ryo kugurura Fomi muri Nyakanga mwaka wa 2019, Perezida Nkurunziza yaravuze ko ari ihinguriro rihambaye rigira kabiri mu Burundi havuye Burundi. Perezida Nkurunziza yaragabishije uwo wese yohirahira ngo ahungabanye iryo hinguriro. Mu majambo yagiye yaravuga mu nyuma, Fomi yarayigaruka ko kenshi cyane ivyo rihingura bikavugwa mu byaranguwe na leta yiwe. Wumvirije amajambo ya Nkurunziza wayoberwa ko Fomi ari ishirahamwe ryigenga canke ishirahamwe rya leta. Aho niho havuye ko benshi bibaza ko Fomi ari ihinguriro bwite rya Nkurunziza. Amezi 4 imbere y'uko Fomi yugururwa icese, yagendewe n'umushikiranganji wari uw'umutekano wa nta wundi yari General Rengiyome Bunyoni. Ntivyari bimenyere ko umushikiranganji agendera amahinguriro, navyo nyine vyatumye benshi bibaza ko Bunyoni ashobora kuba ari muri bene iryo hinguriro, na rirya yavugwa mu bunyonyezi bwinshi no kwihagira ibisata by'ubutunzi. Fomi ntiryari hinguriro risanzwe. Amafaranga y'igihugu agenewe kugura ifumbire yaja muri Fomi ku mwaka na amamiliyaridi menshi agenewe icyo gikorwa. Ubutegetsi bwa Nkurunziza bwarondera ko naho amakungu yari yafatiye ibihano leta yiwe, amafaranga yagumye atangwa n'amakungu ajanye no gufasha abarimyi nayo nyine acaja muri Fomi kugira ngo haboneke ifumbire. Intumbero yindi ya Fomi kwari kurondera ingene haboneka amafaranga mvamakungu mu gushora ifumbire mu bihugu bitandukanye vya Afurika, mu gihe henshi atahinguriro nk'iryo bafise. Ni muri iyo ntumbero kumbure Nkurunziza yasigura impamvu amajana n'amajana y'amamiliyaridi y'igihugu yoba yategurwa avanwa muri BRB akajanwa muri Fomi. Fomi yatanguye ibonekesha ko ifise uburyo budasanzwe. Abayobozi bayo bahembwa amamiliyoni menshi ku kwezi. Mu gihugu cose harakwiye amakuru ko umukozi wa Fomi abahembwa neza, ariko sivyo iyo bigeze ku bakozi bato bato nk'uko tuza kubibona mu gice ca kabiri c'iyi nkuru. Fomi yahavuye ivyara igisata cayo muri Tanzania. Iruhande ya Fomi, Ziranotse yaranatanguje ibanke Bekabu, banke communautaire agricole du Burundi be na assurance Inkizo. Ibyo byose bifatwa na bamwe nk'ivyavuye mu mafaranga ya leta yari agenewe Fomi. Inyuma ya zina Ziranotse hanyegeje bande. Uyu mudandaza atarazwi imbere y'2015 ariko agahinduka icamamare mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, koko niwe nyene ayo mamiliyaridi aboneka mu bikorwa vya Fomi n'ibindi bisata biyegereye. Ari ishirahamwe mu ivuka ryayo havugwa kunyuruzwa no kugandagura abantu, ntihagire amatohoza akorwa. Koko nta bakomeye bari inyuma ya Fomi. Iri shirahamwe abaronka akazi batangwa
n'abakomeye mu butegetsi. Ubwo ni ishirahamwe risanzwe. Iri shirahamwe ryaboneka ryitwararitswe cane n'umushikiranganji wari uw'umutekano General Guillaume Bunyoni. Ibikorwa vyaryo bikavuga mu ijambo ry'umukuru w'igihugu ryari iryande vy'ukuri. Rimwe mu matazirano Nkurunziza yahawe akiri ku butegetsi yari ndimwo yo havutse ihinguriro rishasha canke ishirahamwe ry'ubudandaji rikomeye, bene ryo bategerezwa kumuhamwo imitahe action. Bamwe baramugabira iyo mitahe, ahandi we nyene yarazana amafaranga akagura imitahe, guha imitahe umukuru w'igihugu n'abandi bategetsi bakomeye. Bikorwa n'amashirahamwe abashaka gukora ataye nkomanzi, naho nakora bitajanye n'amategeko, akarondera ko leta iyabera umukiriya mukuru. Fomi nayo nyene iboneka gutyo. Abategetsi bahambaye bayigizemwo imitahe, ica ihabwa amafaranga y'igihugu bitagoranye, leta inayibera umuguzi mukuru w'ifumbire. Uretse Perezida Nkurunziza tuza kugaruka ko mu gice ca kabiri, uwundi mutegetsi avugwa ko afise imitahe ikomeye muri Fomi ni General Guillaume Bunyoni. Hari n'ikinyamakuru canditse ko abo bagabo batatu, Petero Nkurunziza, Guillaume Bunyoni na Ziranotse, bari bafise umugambi wo kugura ihinguriro ry'isukari Sosumo, ariko vyose bikitirirwa Ziranotse. Haravugwa ayandi mazina nka Joseph Butore, Deogi Derurema, Domitiane Ndihokubwayo, boba bari bafise imitahe muri Fomi. Abo bose kandi nibo batwara inzego zigira uruhara mu kugena amahera ya leta yoja muri Fomi. Umushikiranganji w'ikigega ca leta ico gihe Domitiane Ndihokubwayo niwe yatangira uruhusha. Umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Dogi Derurema niwe yafata ingingo zo kugura ifumbire. Uwo tutaronse amakuru amwerekeye kandi yari mu bari mu kibanza cyerekeye Fomi ni General Gabriel Nizigama batazira Tibia, kuko nk'umukozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu yari afise ijisho ku kugena amafaranga asohoka muri BRB. Undi mutegetsi avugwa ko yari afise inyungu zikomeye muri Fomi ni Colonel Alfred Nosamu Seremo. Uyu nawe avugwa ko afiseyo amakamyo arenga 15 ajejwe kunguruza ifumbire. Kimwe mu bintu bitangaje n'ingene aba bategetsi nka bose bavugwa ko bafise imitahe muri Fomi bahawe amafaranga akomeye mu ntango y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, kandi bashinzwe mu bibanza bibandanya gukingira Fomi. Abashikiranganji bose bakora mu bisata vyerekeye Fomi bagumye mu mabanga yabo inyuma y'urupfu rwa Perezida Nkurunziza. Iki ni kimwe mu vyerekana inguvu Fomi yahora ifise mu Burundi, inguvu ziriko zirasambuka kuva General Bunyoni abogojwe mu kibanza c'umushikiranganji wa mbere ndetse akanapfungwa. Kuri ubu ngubu akaba yarapfunguwe. Vy'ukuri naho havugwa cane Ziranotse, inyuma y'izina ryiwe hariyo ibihangange bikomeye cane mu Burundi. Ivyo bihangange biri mu bahanganye uno munsi na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo tuvuze ntaho twibeshe. Nimba mwakurikiye mu ntango kwari twababwiye yuko tuza kubabwiraho Fomi yoba ihuriye n'abashaka gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye. Mbere binavugwa ko mu bitwa ko bari mw'iragi rya Nkurunziza, aho ntawo kwibagira ko imbere y'uko Nkurunziza na Bunyoni bemera nk'abigaruriye Fomi, hariho abandi barwizatunga bari bafatanije gushinga Fomi, ariko bigizwayo turabicako mu gice ca kabiri. Kiringo ca gatatu ca Nkurunziza caranzwe n'amabi menshi arimwo kwica, kunyuruza abantu bakaburwa irengero, kwiba amafaranga y'igihugu, kwigarurira ibice bitari bito by'ubutunzi bw'igihugu nk'uko tubibonye muri kino gice ca mbere. Ivyo byose biraboneka mu nyubako ya Fomi. Mu gice ca kabiri turaza kubona ingene Perezida Ndayishimiye ariko aragerageza
kunigana na fomi ku bibazo bijanye n'amafaranga leta yagiye muri iryo hinguriro, ikibazo kitoroshe gishobora no gutwara agatwe Ndayishimiye canke kigatwara agatwe ka Ziranotse ndetse n'abandi ba rwizatunga bafatanije, aho bivugwa yuko ngo haragaragaye amakuru yuko mw'ishirahamwe fomi ryoba riha abakozi rihemba abakozi barwanya ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse bakaba ariho baninyegeje kuri ubu ngubu ihinguriro rishobora kugarwa umwanya n'umwanya bivanye n'uko Ndayishimiye ariko araca ku biti no ku mabuye. Amakuru tuza kubabwira nuko Ndayishimiye yoba ariko arubaka n'ihinguriro ryiwe rihingura umwavu, ibyo byose bikaba ari byo biriko biratuma fomi muri kino gihe iriko irajegajega, hoba harimwo imikenyero myinshi ya politike. Mu kandi kanya mu kindi gice turaza kubabwira n'ibindi byinshi cane biriko biragaruka ko cane kuri iyo zuguru n'intambara zikomeye cane zivugwa mu butegetsi bwa CNDD FDD. Turakengurutse cane kuri mwe mwese mwaduteze yombi kuva mu ntango gushika ku musozo, ibi vyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.